Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, amakuru tugiye kwibanda ku biriko biravugwa cane muri politike imbere muri CNDDFDD. Abenshi rero twahora tubabwira ko muri CNDDFDD harimwo imirwi ibiri, ariko bakaba baramenye urugamba ruri hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo. Hamenyekanye rero imirwi ibiri muri CNDDFDD n'ingene yoba ikora. Muri aya makuru tugiye kubagezaho vyinshi mu babanga atangaje cyane ari imbere muri CNDDFDD nuko muri iyi minsi vyoba avyifashe. Amakuru rero yoba yaragize ikinyegezwa, ariko muri uyu mwanya tugira ngo kuri Hejuru TV tuyashire ahabona namwe mumenye ibiriko biraba muri politike y'igihugu c'u Burundi. Turi kuwa kane kwigenekezo rya gatatu kwezi kwa kane 2025. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mu ntara no mu bisagara, abari ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure nka Amerika, Australia, Uburaya hamwe na Aziya. Mwese turazi ko mudahwema kudukurikira mu vyo dushikiriza, yaba ibiganiro canke amakuru. Umwe mu bahumure baciye ku rugamba rwa CNDDFDD araheruka kuduhereza ikiyago, agira ico ashikirije ku ishusho ry'uwo mugambwe uyu munsi mu maso y'abarundi hamwe n'amakungu. Yavuze ko umugambwe wose umeze kurya nk'umuryango canke urugo, ngiyo bene urugo rero ari abagwaneza baragenerwa cane, bakagira inshuti nyinshi, imihezagire igashwara mu rugo rwabo ku buryo atakigoye canke urwiryane ruharangwa. Ariko iyo bene urugo bafise agatimatari, bakarangwa n'inzigo, amajambo mabi mu kibano n'inyifato zitabereye, ntawe batumbera kuko nta ciza kiba kiharangwa. Umuhumure akavuga ko kuwuzi kwihweza neza umugambwe CNDDFDD wigabuyemwo ibice bibiri. Igice kimwe kigizwe n'abaciye ku rubuga rw'intambara, bazi neza ingene urugamba rwagenze, ko rutagwanywe n'abafise umuheto gusa, ahubwo rwagwanywe n'umurundi wese yagize ico akora mu gihe CNDDFDD yari iriko iratangura iyo mirwano. Hakaba rero hari n'abagize ico baterera kugira urugamba arushoboke. Nta birwanisho, imiti, imyambaro, imfungurwa n'ibindi vyankenerwa vyakoreshejwe n'abari ku rugamba vyari kuboneka iyo hatagira bitanga, ku buryo bari basanzwe bari mu buzi butandukanye mu gihugu no hanze. Ngiyo abarundi bose baja ku rugamba, ninde yari guca atanga ubwo buryo? Ati urugamba si ukurasa gusa, rwari rugizwe n'abahinga mu vya politike bagenda barasigura intumbero y'urugamba, ari navyo vyavuyemwo amasezerano yatumye umuhari CNDDFDD n'iyindi mihari bitanga impore. Umuhumure rero akaba yatubwiye ko urugamba rwa CNDDFDD iyo gihe bari baruriho bose bagiye barahabwa inyigisho z'akarangamutima k'umuhari, bigishwa ko urugamba rwagizwe n'ukuzuzanya ko bafashe umuheto n'abasigaye mu gihugu, batanga uburyo bwabo kugira urugamba rushoboke. Akavuga ko iyo hataba abasigaye mu gihugu bateguye urubuga rwa politike neza, umuhari CNDDFDD ntiwari gutsinda n'amatora ya 2005. ngo ubuntu n'ubutwari abari bajejwe politike berekanye nivyo vyatumye abarundi benshi bahurumbirira uwo mugambwe, bongera bawuhunda amajwi. Ngo ariko inyuma y'akajagari kadutse muri 2007 katejwe n'abari bafashwe n'umwina w'amaronko, bataruhiye bagasambagura inzego z'umugambwe, urugo rwiza rwa CNDDFDD rwari ruhejeje guhinduka ruba umusaka utahamwo ubunyamaswa n'ubwoko bwose. Abagumyabanga benshi rero bari baranyuzwe n'akarangamutima k'umugambwe, bagiye bariyongerura buke buke mu bikorwa vyo guhonyanga amategeko. Nkurunziza yaza arabahamagariramwo. Nkurunziza nawe amaze kubona ko agiye gutamba yirorera, yaciye afata ingingo yo guhamagara uwo wese yumva ashaka kwinjira muri CNDDFDD agahabwa ivyicaro vyigenza. Avuga ko igituma CNDDFDD yakomeye gushikaho itsinda amatora ya 2005 ari ukubera utari wubakiye ku macakubera yari yo yose. Ati ariko hariho n'iyindi mihari yahiga ko ishikiriye ubutegetsi ata murundi w'umututsi zoba kirozwa mu gihugu, akabishira mu vyivugo vyabo. Abo rero bavuye muri iyo mihari yari yubakiye ku macakubiri y'ubwoko canke ay'intara, nibo bahavuye bitaba akamo ka Nkurunziza ko kwinjira muri CNDDFDD bakiyorera ibibanza vyigenza. Benshi rero bataye imigambwe yabo kuko bari bamaze guhebura ko ataco izoshika ko. Umuhamagaro wa Nkurunziza kuri bo rero yabaye nk'amahirwe ya kabiri barunze. Binjiye muri CNDDFDD baza basanga inzego z'umugambwe zarasambutse, inyigisho z'akarangamutima atazi gihari kuko nta numwe yariho
wo kuzibigisha. Nabo rero baca baza bagifise wa mugera w'amacakubiri babuganijwe muri ya migambwe yabo, ico izo nyigisho zari kubafasha kwari kubasukura imitima n'ubwonko bakamenya ko CNDD-FDD itandukanye n'ivyo bahoramwo. Icari kiraje inshinga nkuru nziza kwari ukuzuza umugambwe abamuyoboka kugira yereke abamutanye amanyanga yiwe ko yaronse babuzire ndabwirire. Ugutigishwa karangamutima ka CNDD-FDD kw'abo bantu bitavye akamo ka nkuru nziza vyatumye batamenya ihangiro ry'uwo mugambwe n'ico wari wasezeraniye abarundi kubw'urugamba bawufashije. Kumwe k'umwana w'umutindi ashitse mu rugo rushajije imfungurwa afungura asa kuranwa kuko abashaka kwiriha ya misi yose yaramaze isari iri kumuhutura inda, akifuza kurira rimwe ivyo abona vyose kugira hage cane ntaza asubira gusonza vuba. Niko rero nabo babuzire ndabwirire babigenje, nubwo bambara imyambaro y'umugambwe CNDD-FDD kuva kw'ishesheti gushika ku nkofero, mu mitima yabo bariyizi ko tari abagumyabanga, barazi ko ibibanza bicayemwo atari ivyabo kuko batabikoreye, yaba ibihari canke n'imigambwe yabo bakoreye ntaco yavuyemwo. CNDD-FDD rero bayifashe nk'igikandisho c'imvune bagiriye mu migambwe yabo. Abandanya ati nico gituma bamana umutima uhagaze ko umwanya uwo ari wo wose bashobora gutakaza ivyo bibanza, kubw'ivyo rero bakaba bamana imvugo zo gukankama kurya kw'imbwa yikanga kwakwa igufa. Bifata rero nk'abatsize amatora kuko kuva muri 2010 nta matora meza nkuru nziza yigeze atunganya, bari bizi ko ari n'intsinzi zamwe zica mu manyanga. Nawe nkuru nziza yagumya abagabisha ko nibasamara ivyo yubakiye hakagira uwo bibaka bazoca rero basubira muri bwa butindi bahozemwo. Uwo mutima rero uhagaze niwo utuma bamana inzigo, kandi ari bo bafise n'ibifungurwa bisesekara baregeranije n'amatungo arenze urugero, ariko kubera mu mitima yabo bazi ko ivyo bafise bitari ivyo bakoreye, nico gituma baravye bugira ko bakize ubukene, yamara mu mitima yabo baracari babatete. Ngo kubera rero iyo migambwe yabo isigaye ku mazina gusa, ntibabona neza batari muri CNDD-FDD iyo boca baja. Kubw'ivyo rero nico gituma biyita bacaratuvunye kugira ngo bahume amaso batabizi, bibaze ko aribo bagwanya urugamba rwa CNDD-FDD. Ngo uzobamenyera rero ku nzigo yakazikira bafise aho baba bari baguma bajiriwe bavuga imvugo z'amacakubiri abishe, bakitwaza kumena amaraso n'ubundi bunyamaswa butorangwa ku bunyabuntu. Kubw'aba rero umugambwe CNDD-FDD bawufashe nk'ubuhingiro kubw'amabi bakora irya nino, bamwe n'abicanyi, abasuma, ibihumbu, abaryi b'ibituriye n'ayandi manyanga. Izo ngeso mbi rero zikaba zibaranga, ni nazo zituma abandi barundi bagifise agatima k'ubuntu badashobora no kwinjira muri CNDD-FDD ngo bicarane n'abo bantu banuka agasu kubwo bube gito. Uwo muhumurira akavuga ko igihe cabo CNDD-FDD ikigendera mu mategeko batigera bahatira abanyagihugu kuza muri CNDD-FDD. Bwabo rero baravyisabira kuko inyigisho batanga zari zubaka ku buryo umurundi wese yaca abona kazoza keza k'igihugu. Ati vyogenda gute uhamagarire umuntu kwinjira mu mugambwe wawe waraye umwiciye wiwe, waraye umututse ukamugotsa, waraye umunyazi utwiwe, waraye mufungiye ubusa, akuzi ko ingeso z'ubuhumbu ufise akanwa kavamwo amajambo aturira. Avuga ko ata mugumyabanga w'ukurezi insiguro y'indome indwi zigize izina CNDD-FDD arangwa n'izo ngeso tuvuze. Nta mugumyabanga rero yatahuye n'amajambo agize ururimbo ruhayagiza umugambwe yo kubahuka kuvuga ijambo ripfuye. Ngo nico gituma rero ururimbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD barugujije izindi ndirimbo zuzuyemwo amacakubiri no kuryanisha abarundi, kuko amajambo agize ururimbo ruhayagiza umugambwe ahushanye n'ivyo bakora hamwe n'ivyo bavuga. Ati niwaramuka wumvise urangwa n'izo ngeso mbi tuvuze yita umunyamabanga, uzoca umubaza aho yari imbere ya 2007 uzosanga yari muri Paripehutu FNL canke muri CNDD ya Nyangoma. Atabavukanye b'urugamba nka Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo n'izindi ndongozi zaciye ku rugamba rwa FDD bama bariko bararuta basaba ko abantu buhinduka bagakorera igihugu aho gukorera inda zabo
ariko izo mpanuro zikaba imfagusa kuko abo babwira ntabwo ari abagumyabanga. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama ariko haritotomba ko abashinga amabanga bose asanga arico kimwe nabo ayakuyemo, none rero abaravye mu maso abona ari bamwe basangiye urugamba. Ahubwo rero nuko batari babubwire amaso ku yandi, burya nawe ntibamwemera nk'umukuru wabo kuko ntibazi ico yamaze muri CNDDFDD. Nabo rero bubahuka bagacisha mu kanwa amazina y'inararibonye z'urugamba rwa FDD bakabagiriza ubuhemu kuko batazi ubutwari bwabo, kuko si abagumyabanga. Nta mugumyabanga w'ukuri yovyubahuka kuko amateka y'ico uri nuriya bamaze ntazigera nahinduka. Akavuga ko rero nubwo umugambwe wanduye ingwara y'ikivyimba kiwubuza guhema, hariho rero abagabo bamye bawuzanzamura kuva kera mu bihe bigoye nk'ibi, wamye ugwa mu maboko mabi ariko bagahaguruka bakawubohoza ugasubira ugahagarara. Ivyubahirizwa n'amategeko no guhana rero abayarenze ko niwo muti wonyene uzokiza CNDDFDD n'igihugu, kuko ubu abarundi baramaze gutandukanya icatsi n'ururo mw'itongo rya CNDDFDD. Ariko rero ngurya uwawe ukinovura intuntu. Abanyamuyinga benshi uyu munsi bariko barahema badashikana bivuye ko gatuguta bariko barabizwa n'ikigo OBR mu gutanguza ibikorwa by'abero nkuru nziza yari yarijeje abanyamuyinga ko bahiriwe cane kuba ikigo OBR cavutse, kuko cari kije nk'urukiza rwabo mu bikorwa vy'iterambere bizova mu makori azokwegeranwa n'ico kigo ku mupaka wa Kobero. Abandi ko abadandaza bato bato bazokoroherezwa mu kuriha ikori ritabavunye gushikaho basozerera ivyo kwinjiza ibidandazwa biciye mu kinyabi. Bivuye rero ku kutabona kure bamwe mu banyamuyinga bavyinana kamwemwe ko bagiye baronka umuvukanyi abakunda vy'ukuri ariwe nkuru nziza kurusha uwo bonse rimwe ariwe Hussein Rajabu. Iruhande ya OBR inkuru nziza yari yashizeho urundi rwego rujejwe gutuza abarya ibiturire, ntawokurirwa rero arahogora abanyamuyinga n'ivyabona vyoca umugani kukahitiye kuri izo nzego zibiri. Abadandaza benshi rero barahombejwe akagirire n'izo nzego za CNDDFDD, aho vyahavuye bihindura n'ishusho ubugizi bwa nabi bwo gusahura abanyagihugu wagirijwe magendu haguhanwa n'amategeko agasahurwa urukomba amazi utwiwe twose ntaronke nabo yitura. Ivyo rero bikaba byarasubije inyuma bikomeye iterambere riciye mu rudandazwa ku banyamuyinga. Ico benshi rero mu banyamuyinga bibagiye nuko atandagukunda nka kwankira umuvyeyi. Inkuru nziza rero yarinze yubahuka guhemukira se wiwe wa politike ariwe Rajabu yamushikanye harya kubwo gukunda amaronko n'ivyubahiro yari kugira umutwe abana. Ivyakirije inkuru nziza rero yaremetse abanyamuyinga ngo bari monogoje mu gukora urudandazwa rw'amagendu n'ishari yabagiriye, kuko babona ko muyinga yagira itera imbere cane biciye mu rudandazwa. Umupaka wa Kobero rero ntiwabayeho kuva inkuru nziza ashikiriye ubutegetsi, wamyeho no ku zindi ntwaro, kandi ico gihe urwego rwa douane rwari rujejwe umupaka rwarakora bigashimwa kuko ikore ryaraboneka ibikorwa vy'iterambere bigakorwa. Abakozi ba douane bitwa baduaniye bari babanye neza n'abadandazwa baba abo mu ntara ya Muyinga canke abacishaho ibidandazwa bajana mu zindi ntara. Iruhande y'uwo mupaka rero hamye hana abanyagihugu bato bato bazana ku mutwe canke ku makinga ibidandazwa bito bito mu nzira zindi zitwa izo mu kinywabi. Nubwo abo badandazwa bato bato rero bataba barishe ikori rya douane ku mupaka, barashikana ivyo bidandazwa mu masoko bagatanga ikori rya komine, ibikorwa vy'igihugu bikabandanya. Izo nzego n'abanyagihugu bari babanye neza kuko nta waniga uwundi. Nk'uwarazi akari ku mutima w'abanyagihugu kandi yamye arajwe inshinga n'ineza yabo kuva kera. Hussein Rajabu nk'umukuru w'umugambwe yarashizeho integuro y'umugambwe CNDDFDD wifuza ko leta yoshira mu ngiro nk'iyindi migambi. Iyo nayo rero yari ijanye n'uko umudandaza wese azokora ibidandazwa vyiwe hakurya y'igihugu bikaba bidashikana itoni bitari kurihishwa n'amatagisi ya OBR ku mupaka, ahubwo bikariha ikori rya komine bimaze gushikanwa mu masoko. Iyo ngingo rero yari igamije no gufasha abadandaza bato bato kugira baduge n'ingoga
bahamvye urwego rwisumbuye rwo kwinjiza ibidandazwa vyinshi bishobora kuriha ikori rya oberi. Ico kigo naco rero cari cahawe indinganizo yo kurihisha ikori ritavunanye kugira ngo abadandaza baze barariha ikori umutima uri mu nda. Hatojwe ikori rero ritavuna umudandaza vyari kumuha n'agatima ko kudatinya gutanga ikori. Ko umudandaza rero atojwe ikori rito niko nawe igiciro cari koroha ku bidandazwa vyiwe kw'isoko, gutyo rero abaguzi bakoroherwa maze ibidandazwa bigasohoka cane, umudandaza rero akisubirira mu kuja kurangura. Ko umudandaza yari kurangura kenshi niko yari kuriha n'ikori kenshi. Ikori rito ryarishwe rero kenshi ryari kugwira mu mwanya muto kigaca kikabomboka umunyagihugu atavunitse. Iyo ndinganizo rero Nkurunziza yabonye ko Muyinga igira itera imbere kurusha Ngozi kuko isanzwe hano Rubibe na Tanzania kandi ifise umupaka wa Kobero. Iryo shari rya Nkurunziza rero ryatumye yiga uko yoniga Muyinga umupaka wa Kobero rero ntihagire ico ubamarira ahubwo gakiza intara yiwe ya Ngozi. Mu bukozi bw'ikibi bwinshi Nkurunziza inyuma yo kwambura abanyamuyinga umuvyeyi wabo Hussein Rajab akamuta mu ibohero yaciye ategura ukugena oberi yoba ikiza ruho nyaganda ku banyamuyinga, ariko ukaba umuhora rero ucishwamwo amata n'ubuki ku banyengozi. Benshi mu banyengozi rero Nkurunziza yabahaye impusha zidasanzwe zo kwinjiza ibidandazwa bitarisha amakori canke exoneration. Yongera rero abasabira imitahe mu mabanki ku izina ry'umukuru w'igihugu. Intara ya Ngozi rero ikoresheje imihora ibiri wa Kobero n'uwa Kanyaru hagacishwa ibidandazwa bitarisha amakori. Nkurunziza yarahejeje kuyigira umugwa mukuru w'ubudandaje. Ico gihe Nkurunziza rero yahaye itegeko oberi ko yohasha igatuza ikarundarana n'imizi rundaza ruto abanyamuyinga bari basanzwe bakora kuva kera, narindi bacishije ibidandazwa bito bito mu tuyira tw'imigenderanire n'amakomine ahana urubibe na leta zitandukanye harimwo Tanzania. Uko abanyamuyinga Nkurunziza yashaka gupfukamika kugira bazozi baraja gutega amashi abanyengozi mu kuja guhiga ibidandazwa vyabo. Ivyo vyakunze rero kubera abanyengozi batarihishwa amakori ku mipaka, ariko abanyamuyinga no bogatozwa amatagisi y'umurengera. Abadandaza b'umuyinga rero bakaba barisanze ku rugero rwaho hako baja kurangurira ibintu muri Tanzania kariha ikori rya oberi bopfuma baja kurangurira Ngozi kuko ariho vyaba bizimbutse. Kureko Nkurunziza rero yabereye indyarya b'abanyamuyinga bamugira uvukanye banje kubahenda ko niyabakura ko Hussein Rajab azoca abashikana ku vyiza vyinshi. Abanyamuyinga rero ni insamazi ubu bariko bararira batagira uwo bayaha kuko yaba Ndayishimiye canke Ndukuriyo bariko bararirira ngo babakure kurwo rusyo Nkurunziza yasize abubitse ko atanumwe afise izo nguvu zo kurubakurako. Niho rero bariko baratahura ko kuba barasasiriye mu ruvyino rwa Nkurunziza rwa Twikize Rajab bariko barya uwabo. None rero ubu bariko binovora inturo, nubwo Ndayishimiye canke Ndukuriyo bo bavukanye beza ku banyamuyinga uko amaze kuvyerekana. Hari imfunguruzo z'ivyumba vy'amabanga y'uburongozi bw'igihugu badafise zigendera mu mufuko w'abagabo. Iryo ngo ni ishavu ry'umuvyeyi ririrwa ntirirara. Iyo mvu n'abanyamuyinga bakuye mu kwiyegereza Nkurunziza umuvyeyi wabo azokandakanda basubire batambuke bagororotse nk'uko bahoze. Amakuru rero y'uko bama bahanze amaso umupaka wa Kobero bizeye ko umwanya wayo wose umuvyeyi ashobora kuhaserukira aje kubagarukira ko mu kubatezurira uburyi bw'iyo nkota Nkurunziza yabarambitse mu izosi aramushikira. Kubwiwe rero ngo umwana aronona impetso bwaca bakimuhekamwo. Abanyamuyinga rero bari gusubira kuvuga agaswahili kenshi bivuye ku ruja n'uruza rw'urudandazwa bazogera muri Tanzania baciye Kobero, basubire rero barahurire n'izindi ntara mu rudandazwa kuko umupaka wabo Imana yabahaye. Reka duhereze rero ngaha ibiriko biravugwa cane muri CNDDFDD. Ni amakuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Mu ngingo zigiye zitandukanye turaza kugaruka kuri vyinshi babiriko biravugwa irya nino yaba ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru, imyihwezo itandukanye. Hari amakuru tuba twabatohoreje hamwe n'ibiganiro vyinshi tubandanya kubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Ntuze gucikwa, turaza kubana. Fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.